iyo mbabura ikoresha ico bitwa utuvunjivunji twimise, niyo duheza tugakoresha kwiyo mbabura. No kuvuga cha giti kirakingiwe kuko urumva ko tudaheza dukoresha ya makara ava muri cha giti. Ego je namaze kubona uko imbabura ikoze, nabonye kujya kuntu ikoze umenga hari ibintu by'imyega nkuba, ibintu by'imyega nkuba, ibintu by'imyega nkuba nibiki? Ego no muyaga nkuba mukeya cyane kuko urumva dusanzwe twikora kuri 12 volt. Abantu benshi bashobora kuba bibaza yuko yo bikonsoma umuyaga nkuba, ntabikonsoma umuyaga nkuba na gatoya. Nimbabura ikoresha umucangwa muke cyane, yumvire 12 volt inka gatara amashiga 3 akonsoma cyo kimwe n'udutara dutatu twa panneau solaire. No kuvuga ana busase do panneau solaire abafise electricité ikora alternative turashobora kuyikoresha kwiyo mbabura, ariko arede de transformateur kugira ngo du transforme le courant alternative en courant continu. No kuvuga dufata ujya mu cyangwa wa regidezo tukawudiminiwa tukawushira kuri 12, urumva dusha dukoresha ico bitwa transform, hama tugaheza tukawahurira mw'ijya mbabura kugira ngo bikunde ironke 12 volt isanzwe ikeneye. Yo bakunzi ba Tiro magazine murameze neza, twari dukumburanye, ariko ubu no munsi rero twatembereye cyane, ntitwagarutse mu baririmbyi, ntitwagarutse mu bacapa cyane mu bagira gute, ariko no munsi twabazaniye n'impano twabibonye kenshi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, haba ku za Facebook, hari imbuga zamuvuze ko natwe no munsi twamutembereye. Akora ibintu bitangaje cyane, akora imbabura. Buza akora imbabura sumwa bumba sumwa gira gute, ariko akora imbabura bita ziganya igiti. Iyo mbabura rero ni imbabura ikora ibyiza cyane, twebwe twaramunye kuri Facebook, turavuga tuti no muntu tuzomurondera kugira ngo tumutembere ndetse turarabe ibyo bihugwa vyiwe. No munsi rero kuri no ncuro twatembereye, twavuye muri studio aho twavuze gukorera, turatembera kugira ngo tumushikire turabe ivyo akora. Nawe se wone n'umuvandimwe wacu aje kubaramutsa abibwira izina ndetse ababwire n'uwo ari we nyawe atari bimwe byo kuziganya imbabura. Ndama umeze neza? Namahoro neza. Ndamusaba rero ko dukurikirana kuri Tiro magazine. Baramukije mwese abanywanyi ba Tiro magazine. Yavuze ngo yaturamukije abanywanyi ba Tiro magazine. Nanje reka nongenda baramutse kandi kuri micro ndije kuri visi nyene. Uno munsi nagendewe natembereye. Sinagendewe natembereye. Nyakuba washaka kubabwira bari izina giwawe? Kazina basanzwe banyita niyo ngabo Eric. Ego niyo mazina yanje abavyeyi banyise. Avuze ngo yitwa niyo ngabo Eric. Mbega Eric jewe ndakuze kandi twaranaganiriye cyane kuri Facebook, urazi ko nakunze kuvuga ati uno muntu ndamuzi, umunsi munzo mutembereye. Ego twatembereye twabonye ibikorwa wewe ukora. Ego sinzi navuze imbabura niziganye igiti canke biki giti? Ni imbabura bitwa ziganye igiti. Voilà, imbabura ziganye igiti. Mbega imbabura ziganye igiti tuko tumva ngo ziganye igiti, twumve ko wowe ibiti mu gihugu wawe ibiti bigiye gusubira gukura tubibona gute? Kiyimviro twazanye cyo gukora imbabura ziganye igiti kwari kugira ngo igiti aho kiri coroherwe, na cyane cyane murazi ko igiti gisanzwe gifite akamaro kanini cyane cyane twega abanyagihugu, cyo gituma twiyumviriye tukazana imbabura bitwa ziganye igiti. Iyo mbabura rero si n'iyindi, ntabwo ikoresha ajya makara musanzwe mumenyereye. Iyo mbabura ikoresha ico bitwa utuvunjivunji twimise, niyo duheza tugakoresha kwiyo mbabura. No kuvuga cha giti kirakingiwe kuko urumva ko tudaheza dukoresha ya makara ava muri cha giti. Ego voilà, yabivuze imbabura twayigendeye, twayibonye, twabonye ukuntu ikoze ndetse twabonye ko imbabura nziza cyane. Ariko ndakeneye ubasigurira abantu batari bwabone iyi mbabura cyo kutwereka, mbega iyo mbabura kugira ngo ishike hajya ayi. Ndabizi wahereye kero kurakora n'ubu kuracakora, aho wahereye naho ubu uye ugeze wateye uje imbere canke byagenze gute? Ego imbabura no kuri ziganye igiti ni imbabura nziza cyane kandi ifite akamaro kanini ku banyagihugu. Tumaze imyaka ishika kuri 7 dusa n'abakorera mu byo gukora izo mbabura ziganye igiti, nubwo byagoye kumenyekana, abanyagihugu byabagoye gutahura, ubu bariko barabitahura. Turavye mu myaka yaheze gacha turabaho tugeze uyu munsi, biragaragara ko abarundi bariko baratahura akamaro k'imbabura bitwa ziganye igiti, ku buryo benshi usanga bazifise mu mazu yabo, kandi abazifise barakubwira ko zifise akamaro kanini cyane kuvyerekeye abanyagihugu bazikoresha. Rero niyo mpamvu ubona hirya no hino baturondera, kandi kenshi na kenshi dusanga ko turakorera abantu batandukanye kubera ko baramaze kumenya akamaro k'imbabura bitwa ziganye igiti.
Ego. Voilà. Jewe nk'imbabura namaze kuyibona kuva kera none umunsi ndetse n'umunsi rero ntavuye mvuga ntikanishikira aho bayikora kugira ngo ndabe ikiva bakitangura bayiduze mbona bayiheze kuyikora mbona jewe namaze kubona uko imbabura ikoze nabonye bya kuntu ikoze umenga hari ibintu by'imyega nkuba ibintu by'imyega nkuba nibiki. Ego iyo mbabura irakoreshwa na panneau solaire ikoreshwa na panneau solaire ikoresha 12 volts. Urumva uwo muyaga nkuba izo nguvu z'uwo muyaga nkuba ariyo panneau solaire niyo uheza igatuma ikatsa bya bikubi by'imise hama umuntu agaheza agateka mu buryo bworoshe. Nico gituma iyo mbabura mwabonyemo ibintu by'amatsinga urabona turacayikora niho twari tukikora ntiturayiheza niyo mpamvu mwabonye umenga nyene ni ibintu bidasobanutse ariko imaze guhera uca ubibona neza ingene isanzwe ikora turashobora kukwereka uburyo babikoresha ariko murabona turacayubaka ntirahera mugabo ndazi benshi musanzwe mukurikirana ibiganiro byacu murayizi cyane benshi uko isanzwe ikora ego nuko bisanzwe bimeze. Uvuze ngo 12 volt mu bintu byose wavuze je hari ikintu cya 12 volt aricyo kimfashe cyane mbega uvuze 12 volt twumve yuko umuyaga nkuba regidezo na mwarya sana tuzi umenga uranazimvye tumve kumenga 12 volt ni umuyaga nkuba mukeya cyane utotuzimba kuri gwagwe. Ego no umuyaga nkuba mukeya cyane kuko urumva dusanzwe twikora kuri 12 volt abantu benshi bashobora kuba bibaza yuko yo bikonsoma umuyaga nkuba ntabwo ikonsoma umuyaga nkuba na gatoya n'imbabura ikoresha umucangwa muke cyane yumvira 12 volt ni nk'agatara amashiga 3 akonsoma cyo kimwe n'udutara 3 twa panneau solaire no kuvuga ana busase do panneau solaire abafise electricité ikora alternative turashobora kuyikoresha kwiyo mbabura ariko arede do transformateur kugira ngo dutransforme le courant alternative en courant continu no kuvuga dufata ujya mu cyangwa wa regidezo tukawudiminiwa tukawushira kuri 12 urumva dusha dukoresha ico bitwa transform hama tugaheza tukawahurira n'ijya mbabura kugira ngo bikunde ironke 12 volt isanzwe ikeneye. Voilà je kuri ibyo rero hariho ikintu numvise cyane ubavuga ngo vyama alternative ngo vyibiki ncanumva kumenga ikibazo cy'umuyaga nkumenga warize ibintu by'umuyaga nkuba ukuntu babipima bashira ku rugero nyago nkeneye uriya muntu rero karasigura hari yari ushaka kuba uti ibyo bintu by'imbabura atari byo biza ahubwo wize iby'umuyaga nkuba wewe. Urumva bivanye naho nabyo twize ibyo twakurikiranye iby'imiyaga nkuba hari urabona umuntu yiga makuru menshi mu ishure turabifise konosho ngira ngo mu byo wasanzwe duko turakora niho wasanzwe dukora imbabura gusa ngira wabonye inyubakwa nini ya cyane duko dusa nawe ko barubaka urumva ko ni ibintu nyene twarabiciye ko apare y'ibyo urumva ko iby'imiyaga nkuba ndabizi cyane niyo mpamvu kugira ukoreye imbabura biki giti canke ziganye giti utegezwa kuba ufise nosho kujyana n'umuyaga nkuba ibintu byiza cyane bidatuma byonona cyane ku bantu bariko barateka kuko ego niyo mpamvu usanga ibintu by'umuyaga nkuba tumenya umuyaga nkuba dushirayo. Voilà icyo rero nico nifuza ko dushika ko nyaco ciyo mbabura yawe wize ziganye igiti wavuze ngo abihereye kuva kera kandi nanje ndakuze kuva kera cyane nakunze kubona abantu bakuvuga ndetse n'imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye barakuvuze ko ibintu byinshi cyane ariko jewe no munsi nakugenda kugira ngo ndabe ukuri ndetse unambwire aho wahereye ubu aho ugeze kuko nivyo kino gihugu turimo niho dusaba yuko dukora ndetse tugakora kugira ngo turabe ko igihugu naho cyo hatorera koyoko hari abantu mwagendanye kuva kera cyane ndabazi ariko jewe bari abantu bari baradukwihana ku Iratiro magazine ntibabizi neza ntibabazi ndakeneye kubwira yuko ivyo bintu wakoze igihugu cyateye imbere watejeje imbere urundi rwaruka kugenza. Ego nukuri maze kwiyumvira umugambi kuko rusanzwe yuko uzina leta yuno munsi ariyo leta mvye leta nkozi iduhamagarira kuja hamwe kwira twungurana ubumenyi tugire ico twimarira mu buzima ntiduheza amashure duce duhanga amaso leta cyane turabikintu twokora nka twe gugwaruka uyu munsi kizotuma kiduteza imbere kidateza imbere n'igihugu cacu catwibarutse. Rero maze kwiyumvira uwo mugambi ntabwo nakoze jenyene ndafise abo dukorana batari bake kandi turavye ndafise abantu batari bake korana kandi bariko bariga amashure ya za kaminuza bahawe n'iyi mbabo n'ubu mugambi wo gukora imbabura ziganye giti mwabibonye kuri tele gutyo rero imbabura no kuvuga irafise akamaro kanini ya kugwaruka guno munsi twongera tunahamagara n'urundi gwaruka utari bwatahure kumbe rutahure kuja hamwe n'abandi kari byiza uje hamwe n'abandi kugira ngo dushobore gukora twiteze imbere twege ubwacu twongere duteze imbere n'igihugu cyatwibarutse. Ego ndafise abantu dukorana bashika kuri 5 ntibahagije n'abandi turacabakeneye nibaza ugwaruka duje hamwe twungurana ivyiyumviro kuko turabona
apare imbabura bikigita n'ibindi dushobora kuzokora bizotuma igihugu gitera imbere ego. Voilà abakunzi b'Iratiro Magazine ni yo ejo canke ngeje mutasura kumbona kuri micro za Iratiro Magazine muzokumwe ko nagiye kwa mwari mu kwiga kubika igiti kuzinya igiti gukora za mbabura. Ivyo rero twariko turavuga kugwaruka ku gihugu ariko rero ndakeneye tugaruke ku bavyeyi kuri ba bantu bagura isafuriya za misi yose. Aho rero none nkeneye ko tuza kuko jewe ndakora ndatekesha za ya makara yanje nubwo kuri utayemera ariko ndazi ko zambabura dutekesha ku makara hari nazo nyine zisanzwe ziheza amasafuriya. Ndashaka ko dukwikana hera kuri Iratiro Magazine cyane cyane abavyeyi bo bazi combien de fois imbabura isafuriya zizimvye ubabwire ko irya mbabura yawe byo kuziganya isafuriya nivyo nkeneye. Ego nkuko beshi batinya kuzikoresha ngo zoba zimara amasafuriya nagenda bahumuriza ibyo nsanzwe nkora jewe singumvye ngo ibyo nsanzwe nkora bivanye n'uburambe ndabifisemo ntabwo ziheza ngo zimare isafuriya. Twebwe izo dukora zirafise reglage no kuvuga selo y'ibyo uteka tuha ishiga rimwe turiha umucanwa uhuriranye n'ibyo uteka. Hari ishiga rishobora kuba rifise umucanwa utari mwinshi cyane mugabo usa na mwinshi. Iryo shiga ari ryo tukunda kubwira abatunzi bacu canke abaduha akazi ko bazoritekamwo ibijyanye n'ibiharagi ayo masombe ibyo bintu by'intete bifisaba inguvu. Hari n'irindi shiga rero rifise umucanwa uri mu wayene wo guteka ibyo bitoki ibyo bintu bisa n'ibyoroshe amateke n'ibindi. Hari n'irindi shiga rero risa gacanwa gake cyane ko gukarangamo udusose ugaheza ugashyiramo umuceri. Murazi ko umuceri udakenera wa mucanwa mwinshi. Ni ukuvuga rero ibyo dusanzwe dukora twege birafise reglage y'umucanwa urumva birafise ibyo twitwa volume. Ego voilà abakozi b'Iratiro Magazine yatubwiye byinshi arabwira ku bavyeyi yahereye ku gihugu hamaje gwaruka ndetse aje no ku bavyeyi aribo basanzwe bagura amasafuriya uno munsi dutekamo. Ivyo byose jewe navyumvise rero nka jewe imbabura nayibonye cameraman wacu ari araza kudufasha kugira ngo atwereke amasanamu y'imbabura imaze kwaka ukuntu yegenderaka ukuntu byose bigenda kugira ngo nawe uriko dukikana ku Iratiro Magazine wumve ko iyi mbabura nawe iwa mu gikoni wawe ikenewe. Apare ko imbabura warufise zirekura bya byotsi bicafuza amasafuriya ino mbabura ziganye igiti nibaza ko yo ita bintu by'ibyotsi birebi nta mwotsi zigira nta mwotsi zigira n'ukuri cyo gituma usanga zira ahantu heza cyane hateguye neza. Ego muvyeyi urabyumva umwe uguze isafuriya yawe bya byotsi ntibe bikirabuza amasafuriya isafuriya yawe mbikaguma isa nk'uko nyene menga iteka ivoma amazi. Ibyo byose twabivuyeko byo guhera amasafuriya twabivuyeko tugomba tuze kubazo cyo guhisha rero vuba. Je ndiko nateka kumbabura mpora ntekeje amakara amazi nshaka kuyashusha nk'iminota nka 15 canke 30. Wewe imbabura yiwawe ziganye igiti uyitetse bigenda gute? Nkuko ukimbagije nukuri imbabura nziza yoroshe gukoresha kandi nyarutsa guhisha. Haba bandu usanga barinda guhuhagura kugira ngo amakara afatwe biroroshe kuyikoresha. Nukuri nimbabura ibangutse ku buryo ushize ko ibintu bivanye n'abashitsi ufise abashitsi bihuta kubafungurira byoroshe cyane mu mwanya muto birashoboka no mwanya muto. Ego je mbwiye ngo mwanya muto wose nshaka kumva uwo muto nyusa zo kuvuga tugereranirize nk'amazi basashisha ashobora nko mu ego tugerageje nababwiye ko zifise reglage. Urashobora kuvuga ati jewe nkeneye aya mazi yanje abire yitonze urashobora gushiramo umucanwa muke n'igihe uvuga ati nkeneye amazi yanje abire mu buryo bubangutse n'ingoga urashobora gushiramo umucanwa mwinshi hama amazi akabira n'ingoga. Nico gituma sinovuga umwanya kuko ico gihe biva n'uburyo wewe ukeneye guhisha kuko ukeneye guhisha n'ingoga biri urongeza umucanwa ukeneye guhisha buke slowly naho nyene ni sawa. Guys byose twabivuze twavuze ukuntu mbabura imeze ubwiza bwayo ariko ibibi byayo nyakubahwa jewe yo ndiko ndavuga ikintu ndifuza ko umuntu atubwira n'ikibi cayo. Hari kibi wo wigiziga kimbabura yawe kugira ngo uriye twikana ku Iratiro Magazine yumve yuko imbabura dukoresha nazo nyene zafise bibi byonshikeho. Je nkenero ububwira akantu kakabi gatonya kari kuri mbabura yawe. Kuri ibintu byose rimwe na rimwe bigira karite na defo. Akadefo gato noba sa n'uwabonye kuri jewe sink'akadefo ariko bivana ni kungene umuntu ayifatana. Iyo mbabura umaze kuba yifise mu nzu iwawe birasaba kwigira ico bitwa isuku. Ukayigira isuku ukayigira entretien kugira ngo irushirize kuba ikora neza kandi isa neza. Rero uyirinda abantu bayicumitamwe ibiti mu gihe ibiri kiraka. Rero utwo nitwo tudefo nagiye mbona kuri tere usanga
iyo ziriko ziraka nk'abana bafite inawe yacumisemwe igiti canke zikagura asanga ziragize akabazo niko kantu konyene noba vuga ati ndamaze kubona kwiyo mbabona ibisanzwe imeze neza cyane kandi ni nziza cyane. Uguze biratiro magazine mwumvise defo imbabura y'ibifise ngo ni isuku gusa. Vara byose wabivuze uravuga hano ibintu byose mugabo hari ikintu kimwe jewe nkunda kuvuga muri leta nkozi leta mvyeyi twifuza rero ikintu dusaba abadukurira canke abantu batwitangiye imbere mu bivanye mu buryo ko je mvuga mu buryo abantu batwitangiye imbere ico bodufasha wero niki usaba abadukwikana bisununuye canke na leta nkozi yacu twagomba tubanze dushimire abariko baradukurikirana twongera dusaba ko baragomwa ibikorwa byacu bipfuza ko byo natera bije imbere kurusha uko biri uyu munsi ko bogira ico baterereye hama ico dusaba leta mvyeyi ariyo leta nkozi turayisaba nukuri ishigikire ugwaruka nko kwisanzwe kirabikora turabona ko kirashigikira ugwaruka cyane natwe turakeneye dushigikirwe kuko turabona byinshi dushobora gukora ariko turavye hirya no hino tukabona nta buryo ariko turabona hamwe tworonka abadushigikira ko twogera kure na mwarijya hari benshi bagoma badusaba yuko twokora imbabura ziri mobile cyane cyane abapangayi rero ibyo nabyo twabonye bisaba uburyo burebure hamwe tworonka abadufata mu mugongo nkuko tukora bisaba leta mvyeyi ariyo leta nkozi nukuri n'umupangayi hari hose ashobora kuronka iyiri déplaçable hama agaheza agateka ahaherereye hama mu kurindira yuko azoza mu nyubakwa yiwe ego nico dusaba leta uyu munsi. Bakunzi mwavyumvise byose arabivuze byose nibyo asaba leta nibyo asaba iki umupangayi nawe nyene yuko mu minsi mike yenya leta niyo yabishira magatege yuko azoronka imbabura agendana muribaza avuze ngo idefu yonyene imbabura y'ibifise ngo umuntu atagirira isuku sabu ujya kugira isuku naryo sangwa ari defasha ni karite iyo ari karite mu zindi reka nanda batumire kuko iyo mbabura mu ikoresha kubwishi ko naje umuhiri wanje imbabura yarayimpereje rero kugira ngo duheraheze turaheza ndakenera utumira abantu ndetse ubabwire n'ahantu bo gusanga Igomeye barashaka kuza kugusanga ku rubuga rwanje bashaka kunyandikira nkabaha inimero ziwawe mugabo urarekure no gutanga inimero yawe kuri kamera za Iratiro magazine. Ego abanwanyi ba televiziyo Iratiro magazine abadukeneye dusanzwe tuba mu Caramagahahe niho dusanzwe tuba abakeneye kumenya ibikorwa byacu canke babigomwe bashaka kuduhamagara ku nimero ya 72 094 irindwi na zibiri ubusa 92 amajana 434 nayo WhatsApp dusanzwe dukoresha. Ego bakunzi b'Iratiro magazine yabivuze byose yavuze hano mu musanga abari inimero za telefone ziwe uwumukeneye ashaka atamutoye ku telefone ashaka kumutora ku Iratiro magazine ashaka kutwandikira akavuga ati muduhereze wa muhungu akora zambabura bitaziganya igiti nanje kuri micro kandi abashimire uno muhungu wanje sinzi ko hava berera ngahaye canke ngira ngo tuza gutembera adutembereze n'ibindi bikorwa ikarakora ariko reka tubashimire mwe mwadukurikiranye nimwe gira subscribe kuri channel yacu ya Iratiro magazine mwakoze cyane kudukurikirana yari Jack Clovis kuri kamera yari Espoir.